Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Bino mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo nka politike, hagati y'akazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko umanuko uburaruko uburengero, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye, abari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Na makuru tuza kugaruka cyane cyane ku nkuru ziba ziriko ziravugwa mu bihangange bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe benshi mu Barundi bibanezera cyane iyo bumvisha ikintu bita ipfungwa ry'umwe mu bategetsi, cyane cyane iyo ari umutegetsi yaranzwe n'ababi ndetse no guhohotera abandi. Abantu bari mu butegetsi ikintu ngo barakwiriye kwitonda cyane, ngiye bakome bakama bibuka ko bihera, ngiye babona ababakomera amashi bakibuka ko abo nyene aribo bazogaruka kubavuma. Hari imyaka turiko turavuga amabi ya Bunyoni, abantu benshi baratukana cyane ibitutsi bitagira uko bingana. Ubu binashitse akanatabarizwa gowe, bamwe nyene bahoze bamuvyina bari mu batukana ngo batabarije umwansi w'igihugu. Inzego yahoze akoresha mu guhonyora abarundi nizo nyene zikoreshwa mu kumuhonyora nawe. Ipfungwa ryiwe ikaba ari imwe mu nkuru yahimbajwe n'impande zose. Muti none bwa bukomezi bwava kuki? Ese bwa bukomezi yarafise bwoba bwaramumariye iki muri ibi bihe bitoroshe arimwo? Tukabibutsa ko uyu Alain Guillaume Bunyoni mu myaka yaheze cyane cyane kuva CNDD-FDD ifashe ubutegetsi, yamye ari mu bategetsi bakomeye cyane mu nzego z'igihugu. Yarafashe ingingo zitandukanye cyane harimwo izo kuboreza igufa bamwe mu bantu, ndetse bikanavugwa yuko iwe muhira yo barafise kave munsi y'inzu aho yaje kuboreza igufa, ndetse bamwe bakavuga ko nawe yari amaze kugira urwego rw'iperereza rumwegukira. Alain Guillaume Bunyoni rero agifatwa mu mwaka w'ibihumbi 2020, agikurwa mu mwaka w'ibihumbi 2022, abarundi benshi vyarabanezereye. Yoba bamwe mu bari mu butegetsi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'abene gihugu basanzwe bazi ivyo Alain Guillaume Bunyoni yabakoreye. Mu gihe hari benshi bagoma bamuvyina ico gihe afatwa kitwa umwansi w'igihugu, benshi baramwihakanye ndetse banavuga yuko ivyo yakoze rwose vyari ibikorwa vy'umwansi w'igihugu, ko kumupfunga ubwavyo bitari bihagije ahubwo yarakwira igihano cy'urupfu nk'uko bamwe bagiye barabivuga kubera ngo amabi yamuranze. Inkuru kandi y'ipfungwa rya General Bertin Gahungu, Colonel Desire Uwamahoro, Colonel Moise Arataza bataziranyeganyega nawe zakiranywa kamwe kadasanzwe, ngariko bagikomeye uwabavuze yoba yitwa umwansi w'igihugu. Uyu General de Brigade de Police Bertin Gahungu tukabibutsa ko nawe yapfunzwe muri uyu mwaka mu kwezi kwa Gitugutu ubwo yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bertin Gahungu akaba yarapfunzwe mu ibariro rikuru rya Mpimbaho, n'ubundi yarasanze umuhungu wiwe nawe apfungiwe. Umuhungu wiwe nawe akaba yari yiga mu ishuri rya Ishikamu, ishure rya gisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bertin Gahungu nawe mu vyagirijwe harimo gushaka guhungabanya ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye yifashishije bimwe mu vyahora akoresha akirongoye iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu Bertin Gahungu nawe rwose ipfungwa ryiwe ryaringinwe bidasanzwe n'abarundi batandukanye. Colonel Desire Uwamahoro we nawe ipfungwa ryiwe yapfunzwe hamwe na Alain Guillaume Bunyoni. Ipfungwa ryiwe naryo ni ipfungwa ryanezereye benshi mu barundi mu migwi itandukanye, aho Desire Uwamahoro nawe yagiye aravuga mu bikorwa vyo gonyora agateka kazina muntu ndetse no kuboreza igufa bidasanzwe, cyane cyane aho yanamenyekanye mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo yararongoye ikambi y'igipolisi ijejwe kugwanya imigumuko. Ico gihe akaba yaragiriye nabi rwose benshi mu biyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, ivyatumye Desire Uwamahoro ipfungwa ryiwe naryo ryinginwa mu gihugu cyane. Colonel Moise Arakaza bataziranyeganyega nawe inkuru yiwe y'ipfungwa ryiwe yakiranywe akamwemwe kadasanzwe, ngariko bagikomeye bavuga yaba yitwa umwansi w'igihugu. Inkuru ivuga ibe bitoroshe Komiseri Bonfort Ndoreraho ariko aracamwe ikurwa ryiwe kubakurikiranwa n'iperereza, nayo ni inkuru yakiranywe n'akanyamuneza n'abantu benshi bavuga ingene yahora abahohotera. Uyu Bonfort nkuko twamugarutse ko uyu
uyu Bonfort n'ubundi yari komiseri w'igipolisi mu ntara ya Ngozi. Nkuko twabigarutse ko tukabibutsa ko igipolisi kitaratangura kwisunga indinganizo nshasha y'intara, kiracyafise abitwa ba komiseri regionali, komiseri provincial bo mu ndinganizo ya kera. Bonfort Ndoreraho rero nawe yarakiri umukuru w'igipolisi mu ntara ya Ngozi yahahora. Uyu akaba ari we yavuzwe ko yahagaritswe n'iperereza ku munsi wa mbere w'iyindwi turimwo. Uyu nta muco turaronka ukwiye kukungene Bonfort Ndoreraho yahagaritswe, gusa amakuru aca ku mbuga ngurukana bumenye akavuga ko iyo ntwazangabo mu gipolisi ipfungiye ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Ayo makuru akavuga ko Bonfort yafashwe n'iperereza mu gihe yari yanyegeye, maze mw'iperereza bafata umukenyezi wiwe. Iyo baranakubiswe bidasanzwe, Bonfort abimenye acaremera gufatwa. Amakuru ariko arahanwa akavuga ko komiseri Bonfort Ndoreraho ari mu bagirizwa amatoni 18 y'ikawa yo baherutse gufatirwa Ikobero, avuga ko yari ashowe mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bafashwe n'iperereza kandi haravugwamwo abakozi b'ishiramwe Sodeko. Abogira umuco kwiye nabo ubo bidusangiza. Mu bijanye n'akazi ho twiboneye ingingo komiseri regional mu ntara z'uburaruko igene utwara igipolisi mu ntara ya Ngozi vy'imfata kibanza ari we Lieutenant Colonel Niyonsenga Jean Bosco, akaba ari we yasubiriye Bonfort. Uyu Bonfort benshi bamuzi nka Monfort, ariko izina ryiwe ry'ukuri ni Bonfort Ndoreraho. Uyu nawe arazwi cyane rwose kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 kubera ari we yatwara igipolisi mu gisagara ca Bujumbura. Yakaba abitse amabanga menshi ku mabi yakozwe n'iperereza mu gihe c'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Uyu kandi akaba afiswe mu madosiye atandukanye y'abantu bagiye baranyuruzwa, harimo nk'umupfasoni Emenshuti ariwe Theodesi Aishake ndetse na Rehema Kaneza muri Ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2018. Uyu kandi akaba afiswe muri dosiye y'inyuruzwa rya Rodrigue Nzeyimana muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2018. Uyu Rodrigue Nzeyimana akaba ari we yarajejwe ubudandaji cyangwa se directeur commercial muri societe Buseko. Nawe rero vyinshi mwifatwa ryiwe nabo yagiye arahemukira rwose baryakiranye akamwemwe kadasanzwe. Sabo gusa kuko ifatwa ry'umujenjeka Gerard Ndayisenga muri Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2021 nandi ryarakunzwe bidasanzwe, naho yahavuye arekurwa nyuma y'imyaka 2 adaciriwe urubanza. Ubu ahaciye hose Igitega baca bamwerekana, bamwe baranamufotora, nawe nyene ariyumva ko ari nk'ikimaramare. Uti bategetsi mwirinde kuborerwa n'ubutegetsi, mureke gukangwa n'ivyubahiro igihugu kibaha mu kibazo ngo musumba abandi. Nimwendwe kandi nayo mashi y'abasavyi. Ejo Ntuzeya na Mukiwe hamwe nabo bofatwa botangara. Ejo Ntuzeya na Mukiwe nabo hamwe nabo bofatwa botangara igihugu cyose cinje mu minsi mikuru idasanzwe, kandi bari bazi ko havuye Imana aribo bakurikira mu gukundwa. Nimubibe urukundo n'ubutungane mu barundi bose, nimwirinde kwishira hejuru, nimwigire ku vyashikiye abimbere yanyu ngo burya nabo bari bazi ko arutumana. Mu yandi makuru agezwe ko muri kano kanya, reka tubabwire ko hari inkuru Pacifique Ninazwe ahejeje gushira habona avuga ati kubera ko president agendeye komine bategeka abanyeshure kumwakira batambaye uniforme z'ishure. Ako nakabazo karungitswe n'umunyagihugu wo muri komine nshasha ya Matongo. Ejo haheze president Ndayishimiye yari yagiye gushikiriza umustaneri mushasha wa komine Matongo Janvier Kanyana. Iyo komine kabigizwe n'amakomine ya kera nka Matongo ya kera, Butangazwa, Gatara n'igice ca Bukeye. Namwe mu makomine rero azwi ko abamwo abantu benshi cyane mu Burundi. Uyu munyagihugu yanditse agira ati twebwe tuhava twakira umukuru w'igihugu, bategetse ko ubuzi bwose buhagarara, bategetse kandi ko amashuri yose ahagarara uno munsi, abanyeshuri bakaja kumwakira batambaye uniforme. Kera umukuru w'igihugu atugendeye kabara akaryo keza ko kwambara uniforme nziza kandi abigisha bagaherekeza abanyeshuri. Ubu vyaduteye amakenga, bamwe bati ubwo sinzira yo kunyegeza ko yakiriwe n'abana b'abanyeshuri bagashaka kwerekana ko ari sinzi ry'abanyagihugu ryaje kumwakira. Muratubariza ivyari vyo. Ni mugihe kandi mu yindi nkuru iriko iravugwa cyane ari inkuru ivuga ko iminsi 70 yarayirumanye Labe na bagenzi bafashwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi. Kugeza ubu nta gakuru kabo. Bamwe bose hamwe bari 5-4 bari baje bava mu Rwanda. Dieudonné Niyukuri batazira Labe, Erwa Nkurunziza, Venandi Kumana ndetse na Fabrice Ribwira umutima. Aba bose bafatiwe mu Kirundo ku igenekerezo ya 29 ukwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Imodoka zabo zibiri nazo zikaba zarafashwe.
uwa gatanu rero akaba ari Bonaventure Nkuriyingoma, we imodoka yamupfanye mu nzira ariko araja mu Kirundo maze aca aba arayikoresha Igitega. Yafatiwe mu hoteli Gitega mu bucagucagu bwo kwigenekerezo ya 30 Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Umutego ngo wo kubafata wubatswe na Lieutenant Colonel Noel Banyiyenzako. Ibimenyetso vyinshi vyerekana ko bacishijwe ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura, mu nyuma habonetse ifoto yabo bapfungiwe ku biro vy'iperereza mu Cibitoke kubera ubwo nta gakuru kabo. Amakuru kandi dufise akavuga ko umutego aba bantu bagwemwe bubatswe n'intwazangabo y'iperereza rya gisirikare yitwa Lieutenant Colonel Noel Banyiyenzako. Subwa mbere abikora kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 Noel Banyiyenzako yaravuzwe mu mitego myinshi, aho yabesha abantu ko afise ibigwanisha gurisha, gutyo bikarangira nyuruje abantu bagiye kubitora amamodoka yabo n'amafaranga yabo vyose. Ivyo byose yamye bikorana na Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka wo muri documentation SNL. Muri bene iyo mitego rero yamakoresha bamwe mu bahoze mu gisirikare cakera canke abandi bafatwa nk'abizegwa mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gutega rabe hakoreshejwe uwitwa Alexis Hajayandi. Vuba hari inkuru tuzobaha ijanye n'imitego Noel Banyiyenzako ari karatega batari bake. Hakaba hari agacerere mu nzego zose. Kuva bano bantu bafashwe nta rwego na rumwe rw'igihugu ruragira ico rubivuze ko. Iyo ngendo irateye amakenga. Ese ubu baracariho? General Major Ildefonse Barurema arongoye SNL na Colonel Jean d'Affaires Manirakiza twari iperereza ry'igisirikare GD ngo nabo bategerezwa kuvuga iyo bano bantu bari. Umugwi w'igihugu nawe ujejwe gateka kazina muntu CNIDH nawe nyene wahisemwo kunuma nkuko wama ku bibazo by'abanyuruzwa bakaburwa irengero ryabo. Iminsi 70 rero ni myinshi, abantu naho bo kwagirizwa amakosa ameze gute amategeko y'u Burundi avuga ko bajanwe imbere y'ubutungane bakisigura maze bagiriye icaha bagahanwa nkuko amategeko abiteganya. U Burundi bwoba bwarahagaritse kugengwa n'amategeko. Ese leta CNDD FDD yo idashobora kuba amategeko yishiriyeho? Burya guca uruhande y'amategeko iyo hageze guhana abatwara baravyihenda ko cyane kubera bibaza ko bizofata abo banka gusa. Ngariko iyo mbuto izokora benshi mu batwara bazobana nabo bibashika ko bicuze. Amategeko ariho ku neza twese niyo barizwe agateka ka muntu nako ni kubahwe kuri bose. Iruhande y'aba bantu batanu kandi hari abandi banyuruzwa imbere be n'inyuma y'ifatwa ryabo bo bagirizwa kuvugana na Rabi. Tubandanya gusaba ko bose nabo berekanwa iyo bapfungiwe. Imiryango nayo izikabayo banyurujwe muri ayo mezi tubandanya kuyisaba ngo ifashe nayo gushira habona ayo makuru kunuma bihinguvu inzego zinyuruza abene igihugu nkuko vyinshi biriko biravugwa n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze yaco. Mu yandi makuru reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa, aho hari ibiriko biravugwa ku mukuru w'umutumba ariko ari dogerwa cyane n'abanyagihugu arongoye. Umutwara adatonda mu ibiro yavyimuriye muhiriwe canke mu bunywero kugira asabe abanyagihugu ibiturire. Abanyagihugu bashikiriza ko barushe. Uwo nta wundi ni Ndereyimana Jimmy Ture, umukuru w'umutumba Kavumu ni muri zone Muyira komine Mukaza ho mu ntara ya Bujumbura. Nkuko bishikirizwa n'abo banyagihugu, uwo mukuru w'umutumba arangwa n'ingeso zinyuranye n'umutwara ajejwe gutunganiza abanyagihugu. Icambere nuko Jimmy Ture afise ibiro canke se biro ategerezwa gukoreramwo ariko ntigera haboneka kuko haguma hugaye nkuko binabonekera kwisanamu dufise. Uwo mukuru w'umutumba abwira abanyagihugu bamukeneye kumusanga muhiriwe canke naho akabwira uwo mukeneye kumusanga mu bunywero buri kuri uwo mutumba busanzwe budandarizwamwo inyama z'ingurube n'inzoga, agategeka uwo mukeneye kumugurira. Uti kuva kera nta wagenda kuraba umutwara adafise icamushiriye. Iryo ni ryo jambo Jimmy turakunda kubwira abanyagihugu bamwitura. Ibiheza bikabarusha kuko hejuru yuko bari mu bukene ntibanatahura ukuntu abasaba ibiturire, bakongera kandi bakamubura mu biro yagenewe. Ikindi kirango umukuru w'umutumba nuko yategetse abanyagihugu bari mu mugambi mera nk'abandi kuza baramwegeraniriza amafaranga muri duke baba baronse, ivyo babona nk'ubusahuzi.
Abo banyagihugu rero bo kuri uwo mutumba wa Kavumu biyamiriza ingeso ya Dereyimana Jimmy Ture bagasaba abamukurira mu vy'intwaro gufata ingingo kuneza abanyagihugu kuko barushe cyane. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke s'abone niba utarafyenda ko kugira ngo tujikanwe nadushikiriza usanga izo n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora. Amakuru yacu yo arabandanya.